iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye, cane cane tukaza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka ku mushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, tuza kugaruka ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angela Ndayishimiye ndetse no ku mukuru w'igihugu Perezida Vaisito Ndayishimiye. Ni vyinshi tuza kugaruka ko cane cane ku bivugwa mu mugwi w'abajenerali ndetse no mu gisata c'umutekano n'ibiriko biravugwa mw'iperereza. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye mwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abadukurikirana barereye ku mugabane wa Afrika n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Uti ese babagiye kwahukana? Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba ariko araca mu bihe bitoroshe, iruhande y'ukungene asigaye aboneka gake, iyo abonetse n'agakoresha imvugo umuntu y'umuntu ataco ashoboye, ubu hakwiragizwa ibihuha vyinshi bivuga yuko yoba ari mu nzira yo gutanga imihoho. Kuba umushikiranganji wa mbere mu gihe umukuru w'igihugu afise ububasha bwose bisanzwe bitoroshe, kuba umushikiranganji wa mbere wa Perezida Ndayishimiye ngo vyo biza biruhisha kurusha. Gervais Ndirakobuca ararushe, aruhishijwe no kutubahirizwa mu mabanga, aruhijwe kandi no kuvogerwa mu mabanga. Bamwe bati ese azubakwa gutanga imihoho canke azorindira abogozwe? Hano turagaruka rero ku bimenyetso vy'ibihe bitoroshe Leta General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ariko aracamwo. Reka tubanze tugaruke ku vyabaye mu ntango z'uyu mwaka kugira ngo tuze kubandanya neza n'ano makuru. Uretse ko abarundi basigaye banamwibagira kubera avuga gake cane, Gervais Ndirakobuca yumvikanye mu ntango z'uyu mwaka akoresha imvugo itandukanye n'iy'umukuru w'igihugu. Aha ni kubazo vyinshi vyagiye biraba bihanze igihugu mu kibazo c'umutekano ndetse n'ikibazo ca bimwe mu vyinshi mu vyankenerwa. Inyuma y'igitero cabaye Buringa mu ntara ya Bubanza, aho abegereye Perezida Ndayishimiye bo bitwararika kwagiriza u Rwanda, Gervais Ndirakobuca yakoresheje abajejwe intwaro n'umutekano mu karere k'uburengero bw'igihugu, agira ati abateye turabazi, ni bene wacu n'abana wacu. Imvugo isa niyegeranye n'iya Perezida Kagame w'u Rwanda, we yavuze ko atawateye Burundi ahubwo ko leta yiteye kugira yagiriza u Rwanda. Ni mugihe kandi Gervais Ndirakobuca ubwo ari umutumire udasanzwe mu nama nshingamateka, yabajijwe ku kibazo c'ikena ry'ibitoro, yishuye ati nk'umushikiranganji wa mbere nta nyishu mfise y'ico kibazo. Mu bindi bihugu umukuru wa leta yishuye gutyo yoca asabwa gutanga imihoho akaza ubishoboye, ariko hano yaravuze ikintu gikomeye cane. Uti murazi uwacifatiye mu ntoke, genda mubaze ico ariko arakora. Mw'ijambo rigufi cane Gervais Ndirakobuca yarahejije kubwira abashinga amateka ingene abohewe amaboko imugongo, ku buryo hari ibibazo adafise k'ijambo kandi ari we mushikiranganji wa mbere. Ni mugihe kandi no mu gihe yari mu rugendo mu ntara ya Ngozi, ho yatomoye neza ko atazoreka kuvuga ibitameze neza naho ataco ashoboye kubikorako. Yagize ati ikibi nuko novuga amakosa, imvugo yumvikanamwo umubabaro ku mutegetsi ubundi azwi avuga ategeka gusa, ariko hano akabona amakosa akisanga ashoboye kuyavuga gusa atangingo ari bufate. Gervais Ndirakobuca ni umuntu agiye arahura n'ibibazo vyinshi cane muri iki kibanza rimwe co kuba umushikiranganji wa mbere, nk'uko kandi vyatangajwe ngo ntivyoroshe kuba umushikiranganji wa mbere wa Perezida Ndayishimiye. Mu gihe uwo yasubiriye General Arenguiyome Bunyoni kuri ubu ari mw'ibaro rikuru rya Gitega yakugwa, hari umugwi muto w'abajenerali wamuhamagaye ngo asigure uko vyabagendeye be na Perezida Ndayishimiye. Aha Bunyoni yoba yarabishuye ati ninde yashobora gufasha umuntu avuga kazi vyose kandi ashoboye vyose, igisata cose avuga ko ibikorerwa yari wabizi, nta n'umwe aronka n'ico avuga. Valentin Ndayishimiye ngo ntiyubahiriza abategetsi bo munsi yiwe, ibibazo bijanye n'ubushikiranganji butandukanye avyivuganira n'umushikiranganji umwe vyerekeye, ntabicisha ku mushikiranganji wa mbere. We abashikiranganji arabategeka atabamenyesheje ububatwara. Bamwe muri bo usanga begereye umukuru w'igihugu kandi nanone kurusha uko begereye umushikiranganji wa mbere. Muri ico gihe umushikiranganji wa mbere rero asigara atakibanza gifise kandi atubahwa n'abatwara, mu gihe umukuru w'igihugu yama ku rubuga
umwanya wose akoranya inzego zose. Umushikiranganje wa mbere rero arabura nawe ico akora mu gihugu hagati. Niyo mpamvu ngo Gervais Ndirakobuca atari yari amaze igihe kinini atakiboneka mu gihe akiri umushikiranganje, nko mu gihe yari akiri umushikiranganje w'umutekano intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, yaboneka umwanya uwo ari wo wose ariko atorera umuti ibibazo bihanze abanyagihugu. Naho kandi ngo umushikiranganje wa mbere agira ikindi kibazo gikomeye kijanye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Uyu nawe nyene ariho ububasha bwo gutegeka abashikiranganje bamwe bamwe, ahandi naho akiha kurangura imirimo imwe ya leta. Imfashanyo zihambaye z'igihugu arazihindukiza akazijana mu migambi y'ishirahamwe ryiwe, akongera kandi agasaba abashikiranganje guhagararira iyo migambi. Umushikiranganje wa mbere yovuga iki imbere y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu? Uko imigenderanire General Bunyoni na Angelina Ndayishimiye yari yifashe nabi cane, ni nako iya Gervais Ndirakobuca na Angelina Ndayishimiye yifashe muri kino gihe. Igihe rero Ndirakobuca yashinga leta, hari umushikiranganje yavuze ko adashobora kumugira muri leta. Uyo ni Tade Ndikumana. Bari barashwanye igihe bari basangiye kurongora ikigega cyo kurwanya coronavirus. None Angelina Ndayishimiye nawe muri uyu mwaka yahisemwo Tade Ndikumana ngamubera umuhuzabikorwa mu biro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Tade Ndikumana kuri ubu afise igihagararo c'umushikiranganje nk'uko Angelina Ndayishimiye yoba yahaye ubutumwa Gervais Ndirakobuca ko atajambo afise mu bikorwa vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Benshi rero mu bakurikiranira hafi vya politike bakabona ko ibi vyabaye nko kuzimya umushikiranganje wa mbere kugira ngo atazigera avogera ibikorwa vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Mu gihe umushikiranganje wa mbere kandi atubarijwe n'umukuru w'igihugu, bamwe mu bashikiranganje baca baja mu migambi yo kumusubirira. Abavuzwe cyane hariho akarwi kashinzwe mu ko kwamamaza Albert Shingiro. Ako karagiye mu matwi y'umukuru w'igihugu karamwumvisha ko Ndirakobuca adashoboye amabanga yamuhaye yomusubiriza n'umusivili nka Shingiro. Kugeza ubu ntawe uzi ko Valens Ndayishimiye azumvira ako karwi. Gusa amatwi adusumira, Angelina Ndayishimiye we ashaka ko Ndirakobuca asubirirwa na General Gabriel Nizigama batazira Tibiya. Gusa ivyo vyaranse kuko Tibiya yaronkejwe ayandi mabanga n'umukuru w'igihugu. Angelina Ndayishimiye kandi yari yifuza ko amabanga akomeye y'igihugu yose yicaramwo inshuti ziwe. Igikumbure nticoroshe ko umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere baboneka bava mu karere kamwe, amategeko ntabibuza, ariko abandi bajenerali ntibovyakira neza. Aha rero niho umukuru w'igihugu yafatiye ingingo yo guhereza Gabriel Nizigama batazira Tibiya ayandi mabanga hako amugira umushikiranganje wa mbere. Ni mugihe kandi amasoko yegereje Gervais Ndirakobuca avuga ko aruhijwe no gufatwa nabi. Baravuga ko intumbero yo gutanga imihoho yoba yari yarayimenyesheje bamwe mu bihangange mu butegetsi. Ariko ntawe uzi ko iyo kubako kuvuga ku mugaragaro ko atanze imihoho kumwe Alice Nzomukunda yabikora muri Nyakanga umwaka w'2006. Ivyo abikoze rero ngo vyosa no kwiyahura kuko rimwe mu makosa mu iperereza batubwiye ko bitegure guhagarika Gervais Ndirakobuca yohirahira agatangaza ko atanze imihoho. Ngadatanze imihoho rero nanone azorindira ico Perezida Valens Ndayishimiye azomukoza aho azoshakira. Mu kurindira Gervais Ndirakobuca azoba aranywa umuti urura nk'uko nawe yavyipfurije ngo Abarundi igihe kiraho. Hagati aho rero ngo Abarundi barindiriye inyishu ku bibazo biba hanze mu gihe urongoye leta yemerera ko we atavyo ashoboye. Igitoro cabaye akananira abahinga, mu gihe isukari yabaye umuzi w'ibuye, amafaranga mvamakungu nayo vyabaye ibintu bikomeye kuyabona. Benshi bakavuga ko hariho ibintu vyinshi bitariko birasobanuka muri iyi leta ya Valens Ndayishimiye, mu gihe bivuga yuko ubutunzi bw'igihugu bugeze ahatemba nk'uko tuza kubigaruka ko mu mwanya uri imbere. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru tuyabandaniza mu gisata kirabana n'agateka kazina muntu, akaba hari inkuru nanone ivuga bamwe mu banyagihugu banyurujwe kumutakura n'igisoda c'u Burundi, akaba ari kugenekerezo ya 4 Kigarama mu mwaka w'2015. Kuri ubu rero imyaka 9 yarumanye General Premier Nyonga batavuze igisirikare arongoye cashize abantu barenga 30 bafatiwe kumutakura ku mugoroba w'igenekerezo ya 4 Kigarama mu mwaka w'2015. Bafashe ataco bononye. Bamwe bari abanyeshuri bavuye ku mashure, abandi bari abakozi bavuye ku buzi. Hari abakuye imbere y'imihana yabo bateramye. Ababikoze barazwi ngo ariko ntaco bigeze babazwa. Bamwe twaramenye amazina yabo, abandi kugeza ubu bobo ntibazwi. Ku
kw'igenekerezo ya kane Kigarama umwaka w'ibihumbi 2015 ku mugoroba k'umutakura. Epipode Ngabirano yaravuye ku ishure muri ANS aho yari yiga mu mwaka wa mbere wa Génie Civile. Ageze aho yaba kwibarabara rya 11 ku mutakura, yarinjiye mu rupangu haciye akanyasoka kugura ikaramu ku kabutike ko hafi, niho yabona imbonerakure Celestin Nduwimana bavamwe ikazira abageni muri komine Nyanzarake. Abona imaze akanya ku telefone ayereka abagenzi bari aho ku butike. Haciye akanya rero babona haje kamyonete y'ibiyo bitabona ihitana yambonera kure iziriruka hamwe ku butike. Abarimwo bacakira Epipode Ngabirano batera mu modoka baragenda. Uyu Epipode Ngabirano akaba yarasanzwe kandi ari cegera cy'umukuru w'urwaruka rwa MSD muri zone kazira abageni. Yarazi ko ahamwa n'imbonera kure. Bagenzi we bari barahunze, ariko Epipode we yavuga ko ashaka kwiga kugira azofashe nyina yarasigaye areza abana wenyene kuva babuze se. Epipode yagiye afise imyaka 21, uyu we ntiyagarutse. Ugira kabiri ni Elvis Nkundwa na Cassier Mvuyekure. Aba barabaskuti bo muri unité Saint-Florien mu Ngagara. Umugoroba nabo bari bavuye mu bikorwa vy'umuhari vyabereye kuri Lycée de la Dignité mu Ngagara quartier ya kabiri. Batashe rero babanje gushikana abana bato bato mu mihana yabo, nabo babona gutaha aho baba kwibarabara rya 10 ku mutakura. Aba bose rero niho bumva ko abagenzi bariko basangira agacupa mu kirabo kwa Isaac kwibarabara ry'icenda izero ya kabiri aho ku mutakura. Aho rero niho abasirikare babasanze barabafata. Elvis yagiye afise imyaka 29, we yava ku mutakura nyene, mu gihe Kase yari afise imyaka 25, yari umustajeri muri Regideso yava muri komine Kayokwe. Bose bari bariyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Emmanuel Ntahomvukiye na Papi Ndayishimiye aba nabo bari abagenzi babo muri quartier Bukirasazi ya zone Kinama. Aba nabo kuri uwo munsi barahaboneye amagurwa kuko batigeze basubira kuboneka. Umwe yari yahembwe aca guha umukenyezi w'amafaranga yo gusuma, hanyuma aja kubaririza impuzu kumutakura. Ava yaje gusangira agacupa na mugenzi we. Batashe rero binjire kwibarabara rya 12 rya mutakura. Aho niho abasirikare babafatiye babajana imbere y'ikirabo kwa Isaac. Kuva ubwo nta gakuru kabo. Emmanuel Ntahomvukiye yagiye afise imyaka 36, Papi Ndayishimiye yari afise imyaka 25. Aba bombi rero bakaba barabanywanyi ba FNL ya Gwasa, ntibari bashigikiye ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Uyu ni Nitseri Nijimbere batazira Tayiga. Uyu yari umushoferi wa taxi yakora mu gisagara ca Bujumbura. Uyu mugoroba yaravuye ku kazi ashika yicarana n'abagenzi we hafi yaho yaba kwibarabara ry'umunani ku mutakura. Yabonye rero haza umurwi w'abasoda barabamurika aho bicaye. Umwe aramuhamagara aritaba, baca baramujana n'undi mugenzi umwe, bose babatwaye hamwe ku kirabo kwa Isaac. Tayiga ntiyagarutse. Thierry Nijimbere we yavuka muri komine Makebuke, yari afise imyaka 29, yari umunywanyi wa MSD kandi nawe akaba atarigeze ashigikira ikiringo ca Petero Nkurunziza. Aha kandi hazamwo uwo bita Albert Nduwimana batazira Gaposho. Uyu yari agifise imyaka 17 gusa. Yari yiga mu mwaka wa 12 ku ishure Don Didier muri quartier Cibitoke. Yari asanzwe akora no muri salon de coiffure yari kwibarabara ry'umunani. Uyu mugoroba yaratashe muri quartier Kinyankonge mu Buterere, amanukira kwibarabara ry'icenda ku mutakura. Yamanutse yumviriza umuziki afise kuteri mu matwi. Ageze hamwe ku kirabo kwa Isaac, abasoda baramuhagaritse ntiyabumva, baca baramufata bamujana mu bandi bari bafashwe. Albert Nduwimana we nawe ntiyagarutse, kandi iwe bikavuga ko atavya politike yarimwo. Uwindi wafashwe ni Leonidas Ngendakurebe w'umudandaza, yari afise ibutike imbere y'ikirabo kwa Isaac. Umugoroba yumvise amajwi y'ababoroga imbere y'ikirabo asohoka kuraba, nawe aca arafatwa. Leonidas Ngendakurebe yavuka muri komine n'intara ya Makamba, kandi akaba ari umuvyeyi w'abana 5. Yari umunywanyi wa MSD, nawe yagirijwe ko yahora abipfungurwa biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Kuva afashwe rero nawe ntiyagarutse. Ugira 9 akaba ari Elia Nijimbere batazira Senegali. Yari afise imyaka 31, yavuga ku mutakura ibarabara rya mbere. Umugoroba nawe nyene yarahamagawe aza aho kwibarabara ry'icenda, nuko abarafashwe n'abasirikare. Yari umunywanyi wa MSD nawe kandi yamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza.
Amakuru y'ico gihe akavuga ko hafashwe abantu 37, hariho benshi tutarashobora kumenya. Hari kandi uwitwa Didier wo kw'ibarabara rya 12, haravuzwe Remy Manirambona batazira Mahwinya na Oasis batazira Busibuyi bo muri komine Ruhororo. Haravuzwe kandi Donatien Mutoni wabo mwene Tumagu yavuka ku mutumba wa Muyabara muri komine Mubimbi. Abo bose barabuze ababazi. Nibwo hari benshi bari bahamagaye gusangira agacupa ku kirabo kwa Isaac Ngenze Buhoro, umunywanyi wa CNDD FDD yahoze ari umugenduzi w'amashuri mu ntara ya Bubanza. Aba rero ntibamenye ko ngo ari umutego, benshi bafatiwe muri ico kirabo, abandi bafatiwe mu yandi mabarabara, ariko bakazanwa bose kuri ico kirabo. Aba bose rero barafashwe barabohwa, burizwa pick-up zibiri z'igisirikare n'ibisi Toyota Hiace yo mu gipolisi muri Jimeri. Imodoka zafashe irya Kivoga muri Bubanza. Kuva ubwo nta gakuru kabo kigeze gasubira kuboneka. Bamwe bati ese ibi vyakozwe n'abandi, ibi vyobazwa n'abandi? Kw'isonga hari umuhisi Lieutenant Colonel Darius Kurakure yatwara batayo Genie Kombata ku Muzinda. Ni nawe kandi ngo yarajejwe guhonya biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Akazamwo komiseri Felix Niyorugira yarajejwe operation muri Jimeri ya gatatu. Niwe yafashe Darius Kurakure mu gikorwa cyo guhamura urwaruka rwemeje ikiringo ca gatatu. Akazamo kandi ivyegera vya Darius Kurakure. Aha ntawo kwibagira kandi ibisongerezi vy'intwazangabo nka Judan Nestor niyo ngabo batazira Musatura. Abandi bafashije rwose abasirikare ba Darius Kurakure uwo mugoroba barabajejwe intwaro. Kw'isonga hari chef de zone wa Cibitoke Vode Nkeshimana be na chef de quartier wa Mutakura Adele Ndikumasabo. Wari umugoroba rero nk'uyu, abana barindiriye abavyeyi babo barabura, abakenyezi bararindiriye umugabo barabura, abavyeyi bararindiriye abahungu babo barabura, barabajije hose barabura uwishura. Imyaka 9 rero iraheze iperereza ritavuze iyo igisirikare cashize bano bantu. Turabajije imiryango y'ababuze kandi none tunabihanganisha. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ifite subscribe cyangwa sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo ujushikirwa nayo dushikiriza mu bambere. Numuza TV Imana ibahezagire.